nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru nzizigira Yesu nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru nzizigira Yesu gusa. Yesu nashimwe cyane. Abo ku ruhande Yesu nashimwe cyane. Abaje kumva inama y'Imana Yesu ahabwa icubahiro. Kumwe ngo bariya ntituri kumwe. Yesu nahabwa icubahiro. Turabaramukije mwese mw'izina ry'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo. Twari tumaze imisi turi ngaha muri iri shengero ry'ububwiriza bwa Homoneri Militaire kuva ku munsi wa kane. Nubu Yesu aracadushoboje kubana namwe. Yesu abihererwe icubahiro. Ku mazina nitwa Pasteur MAJAMBERE Isaac. Hanyuma ndumwe mu bapastori bakorera kuri misiyoni ya Ntahangwa Bujumbura. Hanyuma nk'umupastori akorera ku misiyoni turafise intasho z'abungere n'abapastori dukorana n'abanyeshure n'abakozi b'Imana biga ishure rya Bibiliya ku misiyoni ku Ntahangwa, kandi abo turigana. Abo bose batumanye intasho nimuzakire mu izina ry'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo. None rero Yesu abihererwe icubahiro. Tudatebeje rero twagomba guca dusangira ijambo ry'Imana. Imana ashize ku mutima wanje riri mu gitabo c'Abalewi ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo c'Abalewi igice c'19 ku murongo wa 16. Igitabo c'Abalewi gice c'19 ku murongo wa 16 n'uwa 17. N'urupapuro rw'139 mu bitabo byo mw'isezerano rya kera. Igitabo c'Abalewi gice c'19, reka dusome kuri umurongo wa 16. Nizere yuko mwese mwahabonye. Ntihaze hagire ugira iki? Ntihaze hagire ugendagendeshwa no guteranya abantu, kandi ntihaze hagire uwitanga kw'icabona c'ibinyoma co kwicisha mugenzi we, ni jewe Uhoraho. Ntihaze hagire uwamanira akazika uwiwabo mu mutima wiwe, ariko ntazabure kumuhanura kugira ngo ntibumukwegera icaha kubw'uwo. Yesu nahabwa icubahiro. Naya majambo Imana yashize ku mutima wanje, avuga ngo, ijambo rivuga ngo ntihagire umuntu agendeshwa no kugira iki? Iryo ni rikuru cyane. Yesu ashime cyane. Ntihagire umuntu
agendagendeshwa no kugira iki? Ntihagire umuntu agendagendeshwa no kugira iki? Ntihagire umuntu agendagendeshwa canke atembera afise imigabo yo guteranya abantu. Yesu ahabwa icubahiro. Rero nagomba kuvuga gatoya kuri iki gitabo c'Abalewi, kuko benshi barabisoma mugabo bagasoma Abalewi bakumvamwo amazina ya ba Mose, ariko ngomba mvuge gatoya kubije n'iki gitabo. Ndabico ngomba kubivuga ko kugira ngo mwumve neza iki gitabo n'abakivugwamwo. Yesu ahabwa icubahiro. Iki gitabo ni kimwe mu bitabo bitanu Mose yanditse, kandi Lewi uyu Lewi numwe mu bana ba Yakobo. Lewi numwe mu bana bavyawe na Yakobo, kandi numwe mu bahungu 12 bagize umuryango wa Isirayeli. Uyu numwe Lewi yavyawe nande? Na Yakobo. Yesu ahabwa icubahiro. Hanyuma kandi iri zina Lewi risobanurwa kwifatanya. Kwifatanya ni Imana. Yesu ashime cyane. Lewi risobanurwa kwifatanya ni Imana. Yesu ahabwa icubahiro. Amen, amen. Kandi iki gitabo naho aya majambo yanditswe kera, murumva yuko umuntu wese yemera ko yaremwe n'Imana, urumva ko ari amajambo mazima, ari impanuro Imana yahaye abantu yaremye kugira ngo bayagenderemwo, bitondere ivyagezwe nayo, kugira ngo abantu Imana yaremye bibagendere neza. Yesu ashime cyane. Nico gituma rero iki gitabo canditswe nko mu mwaka w'1410, mumva atari kera, imbere yuko Yesu avuka. Yesu ahabwa icubahiro. N'amajambo Imana agiye ivuga, mugabo amajambo abandi bantu bavuze muri iki gihe yarazimanganye, ntanacibukwa no kwibukwa, ariko amajambo yavuzwe n'Imana iyatumye umusavyi wayo Mose, n'ubu turacayitondera kugira ngo tubeho duhimbara Imana. Yesu ahabwa icubahiro. Uca wumva yuko muri iki gihe ca none amajambo y'Imana ataguma ari mashasha. Yesu ahabwa icubahiro. N'umuntu yavuze amajambo aheze imyaka 100 barabitaye, mugabe kuko ari amajambo y'Imana afise ububasha. Yesu ahabwa icubahiro. Ikindi twovuga kuri iki gitabo, novuga yuko umurongo mukuru muri iki gitabo c'Abalewi n'umurongo uri muri iki gitabo nyene c'Abalewi, igice c'19 ku murongo wa 18. Bishobotse reka tuwusome. Murongo wa 18, gitabo c'Abalewi gice c'19 ku murongo wa 18. Ntihagire uwihora canke abikira inzigo abo mu bwoko bwabo, ariko mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, ni jewe uhoraho. Yesu ahabwa icubahiro. Uyu niwo murongo mukuru muri iki gitabo cose. Naho wo kwifatira uyu ukawugendera, Imana yo guhezagira. Uwo murongo mukuru urumva Imana yuko yabwiye abantu yaremye ngo bakunde bagenzi babo nk'uko
bikunda. Yesu ahabwa icubahiro. Ico ni cagezwe gikuru, kandi urazi ko n'umwami Yesu yarigarutse ko iri jambo yaduhanuye ngo tugire iki? Nitwagiranira urukundo niho n'abandi bazomeye ko turabigishwa abandi. Nitwagiranira urukundo niho n'abari mw'isi baturaba bazovuga ngo barya abantu nabo umwami Yesu. Yesu ahabwa icubahiro kuko batubonamwo urukundo. Yesu ahabwa icubahiro. Amen, amen. Umurongo mukuru muri iki gitabo, dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Yesu ahabwa icubahiro. Amen, amen. Kandi nitwagiranira urwanko niho bari mw'isi baturaba bazovuga ko turabigishwa abandi. Rega ntimutinye kubivuga. Niwaba uri mu urwanko bikaba ari vyo abantu bakubonamwo mu babanyi, bakabona ngo nibababona mu urwanko, icamwa c'urwanko akaba ari vyo abantu bakubonamwo, niho n'abandi bazomeye ngo barya n'abigishwa ba shetani, bayo n'abigishwa b'umugwanizi. Nibatubonamwo ko tudakundana, Yesu ahabwa icubahiro. Amen, amen. Ndabifurije kubaho mukunda bagenzi banyu. Mbere Yesu wera navuze ngo icerekana vy'ukuri ko turagahore, ko dufise ubwenge n'urukundo runyuranye n'urw'abisi. Yavuze ngo dukunde n'abasi bacu. Twagezwe gukunda, apana gukunda batugira neza gusa, n'abatwanga tugira iki? Tubakunde, kuko nta giti ciza cyo kwama ibibi, kandi n'igiti kibi naco ntigishobora kwama ivyiza, ntibikunda. Rero wewe usanzwe wama ivyiza, bigumemwo. Yesu ahabwa icubahiro. Guma wama ivyiza. Nuwakugiriye nabi, wewe mugire neza. Yesu ahabwa icubahiro. Reka gucumera nk'abisi, iyo yavyibagiwe ugasanga kibaze ngo kumbura agatima karagarutse ko kumukunda, ugaca usanga kuzaniye ikarata y'ubutumire. Mugabo kubera yuko wamugumaniye akazika, uca uvuga ngo singenda, jya n'umwansi wanje. Umviriza, gira urukundo rurenzako. Amen, amen. Urya yakugiriye nabi, ahubwo uronse akaryo ko kumugira neza, niwigora ubikore. Cumuterera, ahubwo reke no guterera urya yakugiriye neza. Terera urya yakugiriye nabi, niho uzoba uri kuramuvura. Mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo, Yesu yavuze ngo uzoba uri kuramurunda kw'amakara yaka hehe? Ku mutwe. Yesu ahabwa icubahiro. Amen, amen. Nico gituma rero kandi iki gitabo ndagikunda cyane gose. Iki gitabo ndagikunda, kirerekana abariko baraja mu ijuru ingene bameze, n'akameremere kabo n'ivyamwa vyabo. Yesu ahabwa icubahiro. Imana uko yari ejo nuno musi nikwiri, ntihindagurika, yamara urukundo. Yesu ahabwa icubahiro. Amen. Kandi iki gitabo citirirwa umuryango wa Lewi, umuhungu wa Yakobo, uwo yavyaye kuri Leya. Abalewi harimwo abaherezi, abandi bakaba aribo bakora mw'ihema ry'ibonaniro. Yesu ahabwa icubahiro. Amen, amen. Uyu muryango wa Lewi, uyu muhungu agira gatatu, Yakobo yavyaranye na wa mudame Leya, umwe yari afise imirazi. Imana ngo ibonye yuko Leya yagize iki? Yanswe. Imana ni nziza, ntumura, ititaye kuvyo bituma barakubenze, hari ikizokora baguhindukirira. Yesu ashimwe cyane.
wewe komeza kubaha Imana kuko siwe wavyisanzemo, ariko ivyo baguhora ko ariko Imana yakugize ifise uko izobigenza baguhindukirire bifatanye nawe. Yesu ahabwe icubahiro. Nimba baguhoye ubukene bikaba ituwa muryango baza baragira inama ntibaguhamagare muri iyo nama, rindira hari ikigiye kugukorera, igiye gukora ikintu iguhezagire. Amen amen. Nibabona uguze imodoka bakabona utanguye kwambara impuzu nziza costume, mu muryango cyo batangura kuvuga ngo erega ngo mbe ntuza muri ya nama. Yesu ahabwe icubahiro. Humura, Imana igiye kubigenza neza. Yesu ahabwe icubahiro. Buca baguhindukirira, wewe gusa komeza kubaha yakugize uko nyene, izobigenza neza. Yesu ahabwe icubahiro. Aya majambo rero ngira ngarukere ku ntumbero y'ijambo Imana yashize ku mutima wanje igomba ko dusangira namwe. Niri jambo rivuga ngo yewe muntu gezaho, tangura kugira ingendo ugendagendeshwe uze kuramutsa abantu, ujanwe no kuvuga amajambo ahuza abadahuza. Yesu ahabwe icubahiro. Vuga amajambo, Bibiliya ivuga ngo tuvuge amajambo yo gukuza abakwiye kuyumva. Bibiliya ivuga ngo harimwo abantu Bibiliya ivuga ngo bameze nk'abarozi. Mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana gice cya 22 ku murongo wa 15 haravugamwo abantu bazosigara mu isi, ishengero ry'Imana ridugijwe mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo inyuma hazosigara iki? Imbwa, abarozi, abashakanyi, abicanyi, abasenga ibigirwamana, n'abantu ngo bakunda kubesha bakagira iki? Bakabikora bakavyemanga. Ngo burya nibajya ni jewe nabasambuye, ngo nije natumye batatana. Yesu ahabwe icubahiro. Amajambo uvuga amajambo rirenga wikonza yumva ati amajambo no munsi navuze yubatse bangahe canke nasambuye bangahe bari bakundana. Raba yuko Imana yaguhamagariye kurogora, ntiyaguhamagariye kuroga. Yesu ahabwe icubahiro. Hariho abantu ntihagire umuntu agendagendeshwa no guteranya. Abantu bari basanzwe bakundana, gerageza nawe uzana yandi majambo yo kuhirira ko kugumya urwo rukundo rwose aba bantu basanzwe bakundana. Wirinde ntihabe hari abantu bahora bakundana bakaba uno munsi barabana y'ingwe bitewe na wewe. Raba mu muryango urabe yuko amajambo uvuga mu muryango arayakomeza umuryango mu rukundo no mu gukundana, atari wewe bigizemo uruhara rwatuma ijya miryango y'iwanyu itatana. Abantu bakundana ugasanga baratatanye, nk'ubu ugasanga ufise nk'abantu bangahe, bamwe barahunze, abandi barafutanye, abandi bari mu ngorane zitagira uko zingana bitewe n'amajambo wewe ugenda uvuga, bitewe n'amajambo wewe ugenda uvuga. Imana iritegereza mu Bisirayeli iravuga ngo mwabarewe imwe, muryango w'abarewe ndabarobanuye, kandi mu bivyitegerezo by'abari mu isi bose, mu bivyitegerezo by'Abisirayeli n'abarundi nibabaraba bakaraba uguca bugufi kwanyu, bakumva imvugo zanyu, amen amen, bavuge bati vy'ukuri Imana iragorotse mu bantu bayo. Yesu ashime cyane. Reka iryo zina barahevye bakwita gateranya. Hari umuntu twigeze kuba dukorana kubera guteranya abantu, barahevye mwita gateranya. None wumva nk'iryo zina umukristo wewe bori kwita ukiteye kuzoja mu ijuru. Gateranya mu miryango aho ukorera, abantu bamwe barirukanwe kubera amajambo, ibintu wagiye babeshera abana bibagira kwingaruka. Se wabo yahora bafasha canke nyina wabo muvyo yahora akora vyatumye umwirukana. Haba mu rudandazwa hariho abace bashomera baca barabirukana, abandi barahomba kuko bafashwa
wagiye kubateranya n'ababosi babo. Uno munsi bicaye hariya kubera wewe Imana yambwiye ngo uri umurozi. Uno munsi Imana igomba ngo ikurogore. Uno munsi Imana igomba ngo ikurogore. Hari abantu bahora kubw'ishari, ugasanga umuntu wiwe yari hanze mu muryango, yahora mwiyumvira ko akamurungikira nk'agasandorare, umuryango ukabaho bikagenda neza. Uno munsi warabihagaritse. Yahora mu telefona, ari muri Canada, ari muri Amerika, ari muri Australia, kamubaza amakuru bite mu Burundi, bimeze neza mu muryango gute, n'amahoro, mbega kagasandora nakurungikira karagushikiriye. Ego mwarakoze, Imana ibahezagire. Mugabo ubu waravyugaje. Niho yahora aronka kaminerevale ko kugurira amakayi y'abana, niho yahora aronka karasyo. Mugabo kubw'ishari ryawe warabihagaritse. Sinzi ingene wabigenjeje, mugabo iryo shari ryawe Imana igomba ngo wihane. None nk'abo bantu bamerewe nabi kubera iryo shari, wewe ubona bizogenda gute? Munyuma agasubira kutelefona, yamutelefona ikazosona, ntapfa yitavye. Iyo agize ngo arayitaba naho aca amubwira ngo mbega ngo ivyo wagiye kumvuga ko ngo waruzi ko ntazobimenya. Ati ntavyo navuze, yemwe jewe barambeshe. Ntavyo wisigura, wabimbwiye ndazi yuko atabesha. Akazorira yiyumvira ingene azokurayo iyo ngorane y'uwo muntu yamuvuze, yamumuteranije ko. Imana idufashe. Ntihagire umuntu agendeshwa no guteranya abantu. Uwo muntu ageranwa n'umwicanyi, uwo muntu ageranwa n'umurozi. Nico gituma ubona mu bantu nk'abariko baragomba kuja mu ijuru, ubona ko ari kibazo, ubona ko ari ngorane. Umuntu mu nyuma agasubira kandi akamutelefona ngo ndakwisavye, ngivyo wamvuze ko biramaze. None azoza kubikurayo, azova ngaho yuri ndega aje kumusigurira neza. Naho yo musangayo ntamwemerera kumwakira kuko baramumufusemwo, wari umukunzi wiwe, baramuroze. Kandi abo n'abarozi bakomakome, wopfa umurogwa n'abanyamareba hakurogwa n'abantu hamwe nabo. Abantu mwene abo n'abarozi bo mu rwego hejuru. Urazi kubona umuntu mari musanzwe mwikundaniye, Imana muguhaye ngo akugire neza, bakaruhuka bamuroze, bakamurogesha urwanko, none azovugwa ryari? Si uwo yarozwe ni kibazo, si n'uwamuroze, bose ni ngorane. Kandi ntaroze uwo gusa, hari n'abandi agenda aroga. Iyo Bibiri yivuga ngo abarozi nabo rero, nimuze mwimvire ngo nibajya bakinda. Oya, abarozi bo mu rwego hejuru nabo bantu bagendagendeshwe no kugira iki? Ntibize bigushikeko. Abarozi nk'abo Imana ibakurinde. Abo basambuye ingo nyinshi, amadivorce ntagira uko angana. Abo bantu, umugore n'umugabo bahora bikundanira, barabaroze, bararutatuye. Kandi rero abantu mwene abo, umuntu agendagendeshwa ateranya, abarimwe ibizira vyinshi, arimwe ishari, arimwe urwanko, arimwe n'amacakubiri, arimwe ibibi vyinshi. Hanyuma rero abantu ugasanga nguwo ariko araririmba na yemwe. Imana idutabare abarozi mwe nabo, kandi Imana iduha ubwenge bakugira iki no kubirinda. Hahirwa uwabatahuye. Yesu ahabwe icubahiro. Amen, amen.
ntihagire umuntu agendeshwa no guteranya abantu, ariko twifatanye n'uhoraho, uhoraho munyakuri Yesu Kristo aba ari we twifatanya. Yesu ahabwe icubahiro. Abantu benshi baragowe amajambo uvuga, we urica utabizi kubera amajambo uvuga. Ubu muri mwebwe harimwo nk'abantu usanga nk'uno munsi kubw'ibikorwa amaze igihe bavuga by'amajambo, ubu hariho imiryango iri kwirasambuka, iri kwiraterana, isubiramwo ivuga ku bijyanye n'amajambo wavuze. Ngwe n'abahinga urazi, hariho urugo rumwe bigeze gusambura, mana yanje, umugore n'umugabo barikundanira, umugabo babagirira ishari ntibabimenya. Umwe acaragenda abwira umugabo umwe, aramubwira ngo urazi, ngo burya wewe wazaniye abandi, ngo wewe wazaniye abandi. Ati vyagenze bati umugore wawe yagiye ku kazi, namwibone n'amaso yanje, ari ku ihoteli, ari kumwe n'urugabo, kandi ntiyirirwa araruvuga kuko wava urutohoza rukakwiyamamura. Yari kumwe n'urugabo ruvyibushe rw'urubosi. Hamare nababonye binjiye mu ihoteli, ya hoteli imeze neza, nabonye binjiye. Nanje nca ndagenda, kubera babona we turakundana, nca nja hambavu, ntiyigeze anambona. Baragenda baragumayo, naharuye ku isaha, bamazeyo isaha n'inusu. None ni we wari wamutumye? Agaca yibazisha ikibazo, mbe ni we wari wamutumye? Wa mugabo rigaca ricaga, reka rero bashike muhira, ngo ariko aramwakira, mahoro sheri, ndakwisavye, wagira iyo wamye ntitwaha, waruzi yuko ntahamenye iyo wamye. Ati naho namye yemwe jewe niriwe ku kazi, hanyuma mbere wanashaka nshanja kwa naka, ngo haha ni naho waciye ni hehe, ngo ko ari ha usimvye utavuze waciye, nahandi jewe naciye ijya hoteli nayo. Ati yihe? Ngo ihoteli? Nta hoteli yemwe sheri jewe ntuzose nukunyita sheri, ntuzose nukunyita sheri, ivyawe vyamenyekanye. Mbere ngira ndakuvugutira umuti, mfata ingingo, mbere ya modoka naraguhaye ubuhere bundayikwatse. Urumva uburozi iyo butanguye burataye kubona urukundo. Na ya modoka narakuguriye guhera ubu ntose nukunyozamwe n'ikirenge, kigira kabiri ntose nukunkurikira mu rubanza, uzoza urajana n'ujya mugabo nyene usigaye undutisha, ntuzosubira. Urumva aho ibintu bigeze. Uyumvira uwo muntu amagorwa bashizwemwo ugo rugo, ruzotabagwa gute? Azosenga mana yo mwijuru, wewe uzi vyose, ntabara usigure mana, umbwirire umugabo wanje atahure ko jewe atahotera injamwo. Mana umbwire umugabo wanje yuko jewe atabandi bagabo je tugene dukorana ivyaha, mana wewe urabizi. Mugabo hazogera igihe Imana itabura uko ibigenza, atahure ko wa mugore wiwe yabeshewe, kandi niyo bimutahuza Imana izobitabaye ugo rugo. Imana idufashe. Urumva aho abarozi bagejeje ingo z'abantu mu kudisambura. Ntihagire ugendeshwa no kugira iki, no guteranya abantu. Kandi ngo ntihagire umuntu yitanga kw'icabona cyo kubeshera abantu, kubesha ngo nivyo, ngo ibi bintu ndicabona naravyiboneye. Hari abantu bishirukanye, hakwagiriza nyene akajya amahera
akemanga ngo jewe ndazi ngene nzobivuga, canke kubera inyungu kanaka akeneye guca aronka akemera akakubeshera, kandi neza mu mutima azi neza yuko ariko arakubeshera. Dusome ijambo ry'Imana. Samweli, gitabo ca kabiri ca Samweli, gice c'16. Gitabo ca kabiri ca Samweli, gitabo ca kabiri ca Samweli, gice c'16, duhere ku murongo wa mbere. Ziba abesherande. Kandi Dawidi aminutse impinga gatoyi ahura na Ziba, umuntu wande, azanye indogoba zibiri ziriko amatandiko, ziremetse amarobe y'imitsima 200, n'imisoko 100 y'inzabibu zumye, n'amatunda ahishirije 100, n'umukuza wiki. Umwami abaza Ziba ati ibi ni ivyiki? Ziba aramwishura ati indogoba nizo kugira, ati indogoba nizo kugira ngo mu rugo rwawe bazigendere ko mugenzi. Imitsima n'induhuro imitsima n'amatunda navyo n'induhuro y'imikangara. Vino nayo niyo guhembura abazogwira isari mu bugaragwa. Umwami aramubaza ati mbega mwene shobuja we ari hehe? Ziba aramwishura ataraga yigumiye Yerusalemu, kuko yavuze ngo uyu munsi ab'inzu ya Isirayeli baramusubiza ku ngoma ya se. Maze umwami abarira Ziba ateheraba ivyari vya Mefibosheti vyose ndabikugabiye. Ziba aramwishura ati ndagukuriye ubwatsi mwami wanje nye n'ingoma, urakamuntonesha. Muravyumvise? Nagomba mvuge gatoya kuri uyu Mefibosheti amagorwa yagize. Mefibosheti ndamuvuye ko gatoya. Mefibosheti n'umuhungu wande, n'umuhungu wa Yonatani. Aho ivy'ubutegetsi bihindukiye, ingoma ya sekuru igakugwaho, nukuvuga ngo bene Sawuli bose, Yonatani murazi ko ari yaguye ku rugamba, se w'uyu Mefibosheti gaca karahunga kuko kibutse ibibi sekuru yagiriye ugiye ku ngoma. Gaca karayerera, nimba kageze mu ruziba canke nimba karayerera kaja ahantu bitiro Debari, ahantu naho bazomuhiga ipereza rikaronda ntibazopfe bamutoye, kuko yibaza bati amatohoza azohava bene Sawuli n'abamukomoka ko bose babamarire mu munyoro canke babice. Aca aragenda ahantu i Lodebari kuwitwa Makiri, niwe yagatoye ati na Maki ataha ndacitse, ntabara jewe natinye kuguma kumugwa i Yerusalemu, none rero uzobukoze unyitungire muvyeyi. Makiri ati guma ngaha, urumva ahungiye ku mukene, umukene imvunja ziramuteteza, ariko Imana itabura uko ibigenza, iratebira mwibukasha. Amena, iratebira mwibuka. Yesu ashimwe cyane, kubera yuko se wiwe yari yapfuye yaragiriye neza Dawidi. Dawidi amaze gushika ku butegetsi, yavuze ati ntivyokunda ko nofungura, ngomba mbaze yuko uwo twakundana uwangirira neza cyane, uwampa ivyo kurya, uwampa impuzu nambara, mbere n'ubu ndacayambaye,
arabaza ati nimundonderere muri bene Yonatani ko hari agasigarira yoba hari umwana yoba yarashize ndamugirira neza kubw'Uhoraho. Amen amen. Ndamugirira neza kubw'Uhoraho. Nukuvuga ngo protokole muri presidence imodoka nza kuja ku meza ari uko Mefibosheti ashitse. Arabaza ati ninde yasize abana banga ati nakana kamwe kitwa ngo iki Mefibosheti ati none ko bakarati amatwa dusumira Kariro de bari kuwitwa Makiri niwe yoba kareze bati ubu nyene fata imodoka. Murabona protokole yo ku mukuru w'igihugu ihagurutse ija kurondera umuntu. Amen amen. Boss ministre de l'Intérieur boss inyuma guhiga uw'Imana igomba gutabara. Yesu ashime cyane. Ministre wa defense bose ati nyaruka. Ministre de l'Intérieur bose bati nyaruka. Ndamubone ngaha nja ku meza ari uko Mefibosheti ageze ngaha. Nawe rero abona baraja bakuru yahora yumva. Nawe murabona muri presidence y'amamodoka n'iki na cortege bije urumva bashitse bati aha ni kwa Makiratego nyaruka. Uwo muntu utunze yitwa ngo iki yitwa Mefibosheti ati mugabo je murantungaye munapfuye kumwakira ndimwibaze yuko je namukunda cyane ati sivyo tukubaza icyo tukubaza tukeneye uwo muhungu gusa yitwa Mefibosheti. Hageze ko Imana gutabara ibintu birahinduka. Amen amen. Birabona ko kwijuru ikirere cyahindutse abanyagihugu bose bihindutse kubw'umuntu umwe arondegwa n'Imana. Mefibosheti ati ni wewe ati nawe ari nakamuga ati jewe yemwe ntimunyicira ubusa nukuri jewe ndi n'umwuzukuru ivyo biro nta nivyo nzi ati si ivyo tukubaza ca ngaha shimanira kwibutse reka kwigura isigura muri byinshi cyane. Ako kaguru ushaka gena nabi kagiye kuzogororwa. Ya bazopfuma bakurize n'indege uze kugororerwa mu bihugu byo hanze. Ya umviriza sha abantu batararya uburozi bwo guteranya Dawidi aracyakomeye mugabo nagomba kubwire ngo icyaha ntawe gitinya. Turaza kuvyumva igihe kiragera baca baramwuriza umukogote no muri presidence bashitse chef protocole ati wa wundi wantuma nguyu ndamuzanye nako gashitse urumva emwe reka ati none gayemwe twe tuzira ikiga yemwe jewe ye muravyo n'imyaka mfise nta migambi nyakubahwa nta migambi kugira nabi yemwe ariko abantu bo kwa Sauli twaragendana ati humuraka kwisigura vyinshi ugomba kugirirwa neza we Mefibosheti. Amen ati umviriza ngomba ndakugira neza kuko so wawe yari umuntu mwiza. So wawe yarangiriye neza Mefibosheti. So wawe yarampaye impuzu nambara. So wawe yarantabaye bagomba kunyica. Nani ngomba nakugire neza mwana wa Yonatani. Yesu ashime cyane ati umviriza guhera ubu nibagende bagukura izo mvunja. Kigira kabiri genda muri magaze bakwambika amakositimu kandi agezwe. Yesu ashime cyane. Kigira gatatu bagukura ugo rushatsi uje muri salon de coiffure igezweho intendance abajejwe murabizi nyarutse acararenguka asa neza. Tumviriza rero ndabona ndakwitegereje usa neza Mefibosheti. Imana iyikwibutse byose birahinduka. Imana ikwibutse byose biragira iki
inyambaro zirahinduka, imvugo zirahinduka. Yesu ashime cyane. Imana ikwibutse na rasiyo ikigiriki ikihinduka. Wahora nuwayo n'amazi unwa acahigiriki ucunwa kinjo. Kandi ushaka kuvuga ngo jewe yo mazi jewe ngo yarejito je nta no bagishobora. Vyahindutse nyene Imana yakwibutse. Yesu ahabwe icubahiro. Urumva ibirato yambara vyiza. Imana ikwibutse ibintu biragira iki? Mugabo ni wabona Imana ikwibutse umenye ko Satani wewe abaticaye uzoca ukovya gusenga cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Uzoca usenga cyane kuko ishari naryo rizoba ryinshi. Ntibamuhaye ibiro. Mefasheti ntaronsi birakoreramwe. Naho atazi atize menshi mugabo bapfa kuguha intuzenye. Abize bazobikora hanyuma yo gusuzura. Mefasheti ati none ko atamashure nize menshi ati wewe naco wewe uri umushefu. Icara ngaho uri chef protocol. Ivyo uzobabwira bazoca bavyandika hanyuma bazozana uziriringa usinye gusa nta bindi. Yesu ashime cyane. Mefibashete biramenyekaniro de bari. Bati wawundi Mefibashete ati reka kubu urondera ijambo ibwami kwa Dawidi uca kuri Mefibashete. Aba nibatanguye kuza kumusaba ijambo wawundi bivunja byari vyarishe. Ndagize bwakeye nyakubaho. Nta no kumuvuga no mwizina. Nta nuwa kumuvuga no mwizina ngo Mefibashete ndagize bwakenya kubaho. Nako nyiraca yumva ati ewe Mana uri inkuru. Ewe Mana uri inkuru. Baramwigisha gufata imbugita n'ifurusheti. Dawidi tuzozura rira ngaha ku meza. Yati none imbugita nzoyifata gute? Ati imbugita uyifatisha ukuboko kw'iburyo, ifurusheti uzoyifatisha ukuboko kw'ibubamfu. Hama rero ushize kw'ivyo kurya ucuyoresha ifurusheti uzurarya. Yega birahinduka aramenya kurisha imbugita n'ifurusheti. Yati Dawidi atumviriza rero ivyawe vyarifatiwe n'abanyagihugu. Guhera ubu amatongo yose ya sokuru yose na yawe atagisabwe mwavyumvise gaziba. Wewe rusanzwe uyakorera mwuraba n'abandi bakati weziba wabonye shobuja ati navyumvise. Wamubonye Mefibasheti nawe ziba wavyumvise. Ziba wavyumvise ati navyumvise databuja. Muhere hariya muze murarima neza hanyuma muzoze mu ivyo muzokwimbura muzoshira ngaho nzobabwira ico muzobikoresha. Yabaye umwubaho. Yesu ahabwe icubahiro. Igihe kiragera abadayimoni baca binjira muri uwo mukozi wiwe arateka umutwe. Dawidi bihindutse mu ngo Abusalomu amwomoye amukubise kudeta. Dawidi agahunga. Ziba caravuga ati ubu rero ndarotse ico mfatirako. Mefibasheti amusaba yuko yomuherekeza ngo aje kuraba ajane na Dawidi. Aramubwira ngo ntango ntiwigurigora ngo reka jewe ngende ndagusigura ntangora. Agezeyo Dawidi urumva ishavu aramubaza bati mbega ko ari we ujega Ziba mwene shobuja ari heko mutazananye. We umva ya dayimoni guteranya abantu. Ngo yavuze ngo ntiyokwirirwa aragukurikira. Ngo kubera yuko ngo Abisirayeli bavuze yuko agomba kumusubiza ku ngoma ya sekuru. Wavyumvise? Ngo nico cyatu ngo namwinginze ngo aze kukuraba ngo aha nibinzanye ngo izindogoba ngo niyi mitsima n'aya matunda nibi vyose nabizanye ku nguvu yari yanyankiye. Avuga ngo ngugweyo ngo Imana yopfumi kwiciye yo wagiye. Dawidi nawe
curaba ikibi yamukoreye atanukwirirwa ariyumvira ngumviriza Dawidi wa wundi yamukunda Satani aravyononye acava ngo sawa ngo guhera uno musi ivyari vya Mefibosheti vyose ndabikugabiye. Ubwo urumva ico kintu akuwe mu kazi yari umwubahwa akomeye muri presidence arashomerejwe kigira ke sugushomera gusa aratswe naho yozokura n'ivyo yorima n'ivyo afungura muri make bamutaye mu bugarago ntazi naho ashikira. Dawidi aca wa mubeshi wa murozi ziba cavuga ngo urakagira iki ngo urakamuntonesha nyakubahwa. Ivyo bagutoneshejemwo ntawuzi ingene vyagenze. Ivyo uhoraho yanka hari ibintu bitandatu uhoraho yanka mbere n'indwi bimusesema: amaso y'ubwibone, ururimi rw'ibinyoma, n'amaboko avisha amaraso y'aberanda, n'umutima ugera imigabo mibi, n'ibirenge vyihutira kwirukira ikibi, n'icabona c'ibinyoma kivuga ivyiki, n'uvyura imitongano mu baki. Aragoba umuntu avyura imitongano mu bantu bakundana. Ico ni kimwe mu bintu bisesema Imana. Wewe uvyura imitongano mu bantu bavukana. Yesu ahabwa icubahiro. Mbega abarundi ntituvukana? Abarundi twese ntituvukana. Iyo dusenga tuvuga ngo iki? Dawe ngira mwe ntimusenga none abarundi vyabagendeye gute kubona bibagirwa se wabo? Kandi iryo jambo baherako dawe wa twese wahehe. Erega dawe twese ni dawe wa twese si dawe we wenyene, ni dawe wa twese wo mwijuru. Amen amen. Kandi data wa twese nuwera kandi agomba ko n'abantu yaremye baba baki baba bera nkuko se waba ari iki. Icompa mukamenya ko mukundana. Yesu ashime cyane. Ninde yabaroze mukemera inyoshami ry'ayo mazina yabatandukanije? Ninde yabaroze? Kandi mwaramenye ukuri mwebwe abo mwishengero. Niki gituma mutarakira ngo muba abana bisumba vyose ukemera inyoshambi ikubwira ngo uri umuhutu uri umututsi? Mbega data wa twese wo mwijuru ni Imana y'imputu cyane Imana y'intutsi? Ndababaza. Imana ninki ni yera, ni data wa twese wo mwijuru. Nta kameremere k'abatutsi kameremere k'abahutagira. Aragororotse azobona ibara umuntu avyura imitongano mu baki. Azobona ibara umuntu avyura imitongano mu bantu bavukana. Imana yaturemye ni data. Mugabo aho bigeze vyarahindutse. Usiyovuga data twese wo mwijuru datahura. Nico gituma abana bawe ubagejeje habi ubaroga. Kandi aho wikuriye mu nda ubagejeje habi ubaroga. Inyigisho wigisha umurongo mukuru niwo kumubwira uwo mu bwoko mudasangiye. Uwo niwo murongo mukuru uri muri wewe. Mwananje umurongo mukuru muvyo natahuye nibajya abahutu. Umurongo mukuru nibajya abatutsi. Nibo bansi bacu. Niko biri. Tugomba kuvugana ukuri. Sindiko navuye imvugo mudatahura. Yesu ashime cyane. Ivyisi ni mubirekera bisi. Twebwe turiko turaja he? Turiko turaja mwijuru. Umviriza, sindababwira ivyo ntabwiwe n'Imana. Nico bituma mwumva ndidingaye mu kubivuga.
ntibintera n'isoni, nabibwiwe na data wa twese, umvirize ndababarire. Kandi ngo umwe wese ave ngaha amenye ubwoko bwiwe. Ntayo numwe asubira kuva ngaha atamenye ubwoko bwiwe. Hari ubwoko bubiri uhitemwo bumwe, kandi ubwo ntibuharirizwa. Ubwo ntibuharirizwa mu bihugu byose, abari muri Amerika, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, hari ubwoko bubiri. Amen, amen. Kandi ubwo bwoko jewe nibwo ndimwe, nibwo nahisemo. Yesu ashime cyane. Hari ubwoko bw'abanyabyaha n'ubwoko bw'abaki, ntiburenga ubwo. Ndagomba uve ngaha umenye ubwoko urimwo, kandi ubwo bwoko uzoshaka uzopfa ubuzira. Vyoba ari iteka n'icubahiro uzira kugwanira ubwoko bw'abagororotsi. Jewe ndi mu bwoko bw'abagororotsi, naramaze guhitamo, kandi ubwo bwoko nzobwemanga, kuko ndazi ubwoko Imana yankuyemwo. Yankuye mu bwoko bw'abanyabyaha, inyimura mu bwoko bw'abagororotsi, kandi sinzovayo. Ndakwifuriza uyu munsi ufata ubwoko bw'abagororotsi, hanyuma ubone kuba uwo mu bwoko bw'Imana, umuryango w'Imana. Yesu ashime cyane. Amen, amen. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi gice cya 14 ku murongo wa 5, haravuga ngo Imana iri mu bwoko bw'abaki. Muhabumva ngo nivyo nigeneye bisome gitabo cya Zaburi gice cya 14 ku murongo wa 5. Reka mpamagare mwarimu Claude ashike hano awudusomere. Igitabo cya Zaburi igice cya 14 umurongo wa 5. Aho nyene bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu runganwe rw'abagororotsi. Aho dusubiremwo, aho nyene bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu runganwe rw'abagororotsi. Yesu ashime cyane. Muri iki gitabo kitarahindurwa havuga ngo iki? Imana iri mu bwoko, yibera mu bwoko bw'abaki. Fata ubwo bwoko rero ntuzosubire kujujura mu bundi bwoko bundi. Yesu ashime cyane. Ni bande bagomba guhitamo ubu bwoko bw'abagororotsi? Rove Jesus. Amen, amen. Ubwo nibwo birivuga ngo hahirwa abapfa bazira ubwo bwoko, bazira kuvuga ivy'ubwo bwoko bw'abagororotsi. Wewe nibagutwara hariya uriko urateranya abantu Imana yiremeye bavutse bakundana, mugabo ukabarema mu bwo burozi ngo nibo basi. Umunsi wagushitse kugapfa nabaze bataragutaramura ngaha, niji bazoba baragufuse mu gitabo cy'ubugingo budashira. Ikibabaje nuko ku mpanda baca batangura gusoma ngo yari muri korale, yarameze neza, yatanye ikigira 10, nayo aracari mu bwoko bw'abanyabyaha. Ntuzojayo naho bo gusomera ko ayo majambo, kuko Imana irazi ingene wapfuye, ko wapfuye ukiri mu bwoko bw'abanyabyaha, ugikomeje gusambura abantu, n'abana bawe ubagejeje habi. Ndababwira igituma abo bantu ari abarozi bononekaye. Iyumvire nk'ukubona muri korali mwishengero umusore ashimye umukobwa, abo bantu babiri aramushimye kuko yamubonyemwo ko yama ivyamwa vyamuhemu yera. Mugabo se na nyina kandi bari mwishengero nyene, mugabo ntibarapfa kuri izo dayimoni z'imputu n'intutsi, ntibarapfa kuri ayo moko. Rindira ashike muhira aca ababwira ati mama, papa, nari mfise ijambo nagomba kubabarira. Ego mwana tubwire. Burya hariho umukobwa nashimye mwishengero, none rero nagomba yuko kuzoza ndamubereke. Ikibazo ca mbere ku uwo muntu abo bavyeyi
bagororotsi bamubaza ngo mbega ikibazo ca mbere ava mu bwoko buhe? Nico kibazo ca mbere atangura kumubaza, ava mu buhe bwoko? Mbega ava mu bwoko bw'iwacu ga mwananje? Jewe ivyo ntavyo nzi. Oya, ndambwira neza uwariwe, mbese wiwe ninde? Ati yo umwana, ubwo ari bwa bwoko bubi ntuzozane hano, kandi ukazohirahira ukamuzana, nta n'urubanza rwe tuzoja nta n'ubwo tuzojako. None intambara ntizitanguye, yamukunze, mwemwe yamukundishije kandi ntari bumureke. Hariho ababaretse, hari abandi bavuze batoya Jesi no mureka. Urumva izo ntambara? Nawe wa mukobwa nawe akabisigura, oya papa, nukuri n'umuntu mwiza uwo musore yanjaguye, kandi jewe ndamukunda. Hora wakijujuwe wewe, ayo mashano y'ubwo bwoko ni uri kurazana hano. Ubwo urumva? Kandi uwo nuwahe nyina wiwe na se nabo ngaha nyene muntuze muri iri shengero, bazobona ibara. Ibi ndiko ndababwira nizo ntambara ziri ngaha. Ubu hari abari mu magorwa ajanye n'abo bantu batarapfa ku moko yo mw'isi. Imiryango igakora n'abantu bakazohanura. Hari n'abemanga ngo ahirahire, ngo ujya mu pastori ngo azohirahire, ngo ashingire amajambo agatangura, abantu bakandura mu miryango, amatelefone n'abari hanze ngo twaravyumvise wagakobwa we, ngo uzohirahire uja kuri iryo shano ry'uwo mudasangiye ubwoko. Mugabo hageze umwanya w'amasengesho acatangura, dawa twese wo mwijuru utubabarira ivyaha vyacu nkuko natwe twababariye abatugiriye wababariye ryari. Amakonvokasiyo ari ngaho yo kubatumako no kubakoresha ikibi. Ntihagire umuntu agendeshwa no kugira iki. Mbega mwumvise ubwoko ndabarangiye ko mujamo? Ndababwiye ko muja mu buhe bwoko? Mwenda baraye ko muja mu buhe bwoko? None ko winjiye mu bw'abagorotsi, ubwo wahoramwe urabwibutsa Imana yagukuyemo. Ubwo wahoramwe bwari ubwahehe? Bw'abanyavyaha. Hari ubwoko bubiri mw'isi yose, kuko uko umwisirayeli asambana, mbega samara bitandukanye nico kiba n'umurundi. Umwisirayeli umusambanyi n'umurundi umusambanyi, ninde azoja mwijuru? Oya ngira umwisirayeli ko yasambanye n'umwisirayeli wazojayo, azojayo. Yesu yavuze ngo umuntu wese akora icaha n'umuki. Umuntu wese yemera ko yaremwe n'Imana agakora icaha, aca bumuja icarimwo kitiyumviriwe, uca ubumuja wa Satani. Nukuvuga ngo ubuvuze ngo ndiyemeje kuguma mu bwoko bw'abanyavyaha. Ugira ubu nakugwa mu bwoko bw'abanyavyaha akihana, aba yinjiye mu bwoko bw'abaki. Ndagomba ndababwira ubwoko muvuyemwo n'ubwo tugomba kwimukiramo. Yesu ashime cyane. Nibaza ko atakibazo muri ivyo kirimo. Va mu bwoko bw'abanyavyaha winjiye mu bwoko bw'abaki. Turarangije. Niri jambo ry'Imana. Ntihagire umuntu agendeshwa no kugira iki. Ntihagire umuntu agendeshwa no guteranya abantu. Nindagomba kwihora abadayimoni, nindagomba kwinjira mu bwoko bw'abagororotsi. Hunga uburake bw'Imana, inzambe niyavuga ntusigare. My God. Injira mu bwoko bw'abagororotsi, va mu bwoko bubi bw'abanyavyaha. Hunga uyu munsi, winjira mu bwoko utahura. Injira mu bwoko bw'abagororotsi, va mu bwoko bw'abanyavyaha. Reka uwo mukobwa yidegemvye atwagwe n'uwo yikundiye. Reka uwo muhungu yidegemvye atwagwe n'uwo yikundiye.
yarinjiye mu bwoko bw'abagororotsi. Mureke love Jesus, mureke, reka yidegemvye atware. Yarinjiye mu bwoko bw'abagororotsi, reka atware uwo mu bwoko bw'abagororotsi. Reka cagure uwo mu bwoko bw'abagororotsi. Va muri ubwo bwoko bubi bw'abanyabyaha, injira mu bwoko bw'abagororotsi, injira mu bwoko data wa twese arimwo. Imana twizeye Yesu Kristo ari mu bwoko bw'abagororotsi. Va mu bwoko bw'abanyabyaha, hunga, cagura. Nimba ugomba uwo mwubakana, cagura uwo mu bwoko bw'abagororotsi. Reka gucagura mu bwoko bw'abanyabyaha. Umviriza wa musore we, umviriza wa nkumi we, cagugwa n'uwo mu bwoko bw'abagororotsi. Love Jesus, amena. Cagura uwo mu bwoko bw'abagororotsi. Bibiri ivuga ngo akazuru karabesha. Cagura mu bwoko bw'abagororotsi, cagura uwaba ivyamwa vya mpwemu yera. Abo mu bwoko bw'abagororotsi bama ivyamwa vya mpwemu yera. Haleluya! Abo mu bwoko bw'abagororotsi bama ivyamwa vya mpwemu yera. Abo mu bwoko bw'abanyavyaha bama ivyamwa vy'ishari vy'inzigo. Hunga uburake bw'Imana, Yesu araje. Abadata, hunga ubura, Yesu araje. Araje gutabara ubwoko bw'abagororotsi, araje kubangurukanya. Rabi, Yesu nashimwe. None rero Imana ihabwa icubahiro. Tugomba dusengera aba bantu binjiye mu bwoko bw'abagororotsi. Tugomba tubasengere tute, amena. Tugomba tubasengere. Imana iri hano, Imana icice ku ntebe y'imbabazi. Imana igomba ibaharire, Imana igomba ibeze, Imana igomba ibahindura umugisha, Imana igomba ibagirire neza. Haleluya! Imana igomba ibatabare, Imana igomba muhunga uburake bwayo. Gloria, amena. Tugomba tubasengere. Reka dusabe, amena. Reka dusabe umuzezwa shengero wa Moneri ashike hano asengere aba bantu bahindukiriye Imana. Mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimiye kuri Imana uriho, Imana uvuga, Imana ugororotse, Imana ukunda ishengero ryawe. Turagushimiye kuvuganye natwe kuri uyu munsi mw'ijambo ryawe. Mana yacu uri mw'ijuru, none rero ngaba abasavyi n'abasavyikazi bawe bariravye uko bari, basanga hari ivyabateye kuruha, basanga hari ivyabanduje, basanga hari ivyatumye bagerera kure yawe Mana. Baraciye bugufi imbere y'inyonga z'Imana, baraciye bugufi mu maraso ya Yesu Kristo. Turabasengeye kugira ngo ubeze, turabasengeye kugira ngo ubagirire imbabazi, ubafute muri ca gitabo c'imanza uhoraho, ubandike muri ca gitabo c'ubugingo, ubakomorera umunezero banyazwe, ubakure mu bwoko bw'abanyavyaha, ubashire mu bwoko bw'abagororotsi, nk'uko nawe Mana uri mu bwoko bw'abagororotsi. Turabasengeye ngo kugororoka kuva mu ijuru kurasire umuntu wese aciye bugufi imbere yawe, no mu mutima naharibwina mu mutima, aho intege nke zinyegeje zikugweho n'amaraso ya Yesu, kugira ngo aka kanya bezwe batunganywe bahinduke ivyaremwe bisha, atajwi na rimwe ribagiriza ikibi mu mitima yabo. Urakoze Mana kubagiriye imbabazi, kandi tubasabiye imbabazi mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu,
Amen. Amen. bagipfukamye. Humura, Imana umuntu ajya afise intumbero yo gutera ibitugu ko avuye mu bwoko bw'abanyabyaha yinjiye mu bwoko bw'abagororotsi. Amena. Azorondere umukozi w'Imana mugabo ave ngaha yumva ko ababariwe kandi ivyo bigiye guhinduka. Wari umaze igihe Imana ikubona uri umurozi, ariko uvuye ngaha ubwo burozi bwose umuriro wa mpwemu yari ubutongoye. Uvuye ngaha uri caremwe gisha. Iyo umuntu amaze kuva muri ubwo bwoko bw'abanyabyaha, Bibiri ivuga ngo ababaye icaremwe gisha. Tugomba dusengere aba bantu naho Imana ibababariye, mugabo tugomba tubasengere. Birashaka yuko umubiri waba ugwaye cyangwa ufise n'iyindi mitwaro, tugomba tugusengere. Love Jesus. Tugomba tugusengere. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo. Haleluya. Aba bantu ukoze ibikomeye, bamwe barogoye uburozi bubi, bari baratamitswe n'abasekuru n'abavyeyi babo. Mu izina rya Yesu ubahinduye ubwoko wiharije, umuryango ubamwo, aba muzobana mu bwami bwo mw'ijuru. Mu izina rya Yesu Mana barahagurutse bakwereka izi ngwara zabo. Harabapfukamye bagwaye, harabahagurutse bakwereka ubabare bafise. Mu izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana bumwe bwazura Lazaro, ubwo bushobozi bumanuke nk'umuriro, bwirukana iki gitero c'ingwara. Aho hose aseserejwe, aho hose ariko arababara, turakuye izo ngwara mu mibiri yabo. Mu izina rya Yesu mwabadayimoni mwe mumaze igihe musesereje uyu muntu, uko mwitwa kose shinguka mu mubiri w'uyu muntu. Mu izina rya Yesu mutabwe ikuzimu, maze ugukiza kw'Imana kumve. Mu izina rya Yesu Mana uyu muntu afise umutwaro umuremereye, amaze iminsi agusenga. Mana turasavye ngo wishure, turasavye umutabare, abone ugutabarwa kuva hera mu ijuru. Mana zoshinga intahe avuga kugira neza kwawe. Mana urakoze kubasomoye kandi kubakijije, kandi ko n'imitwaro ibaremuruye. Mu izina ry'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo. Amen.